mugenzi yahora akora ngo ntibamuhemba neza. Ibintu ariko arambwira nje mba numva mu mutwe byandenze ntashobora no kunabitahura. Ndakwaje ariko akubwira nawe akakubwira neza. Nje mba mbona ko atariko arambwira neza. Ibaze nk'abantu babazi ko ntiherutse kugira mariage. Ibaze abavyeyi barampanuye barambwira genda bitwara uko wifata ku mu rugo. Hama bace bumva ko tkundagendana n'abandi bagabo. Umva ko nazi bandi kundamara amazi abavyeyi banje. Kanyana ibyo ntibitangaje. Uri umugore wa mbere ukoze. Uri umugore wa mbere muri ibyo muri ukoze ibyo bintu. Ibyo umugabo ariko arakubwira ndabwo ariko akwigisha ubwenge. Bikore hanze ari abahungu bafite amahera. Nibanga ryawe n'umugabo wawe nta muntu azobimenya. Nta muzojya mu mahera. Nta muntu azobimenya. Ko mu bwenge ariko arakwigisha. Yongeye ko ari ibyo. Kandi yaranambwiye ko tutazobigera tubikora. Wazoca hashika bwa mbere. Nibaza rero umuntu tuzoba turiye amafaranga ntazoshobora kugenda kubivuga mu barabara. Nta muntu n'umwe azoshobora kubibwira. Bizishwe gumabanga muri twebwe nyene. Reka gufyina bikore. Ubona umugabo ntimubyumvikanye. Yagiye. Estime. Yes, boss. So, yo. Ibyo nagutumye. Warambwiye Estime. Estime. Nakubwiye ikintu kimwe. Imbwa yose ukujyana ijyana igara. Kuba so yashoboye kubikubwira hama ntubikurikize bigaragaza akagaye. Kandi aho ko ntowimbwa ntowiva bisigura yuko ntamubonye Edi umunsi umusigara uraza aho tora dutwara abandi nawe ni uzocuca. Ikindi naco don't forget yuko umugore wawe twamuhaye amafaranga yaba wewe yaba umugore wawe mwese murashobora kumva amaso. Okay.
Murashobora kugenda. Uwo babona mwambara ibikosi byo kugira ko muzina kazi. Umuntu umwe. Hey! What? Wiki baby. Sorry Nubra, sorry. After nasigira ufunguzo mu bana. Nanti ishaka nje kurutora. Bebe je nawe ko tamaya afise sivyo. Nta kuntu usigura ufunguzo neza ko aho ugiye uza kuzana n'umuntu. Usigura ufunguzo gute? Na mifuko ufise kurubika. Ndakunda kuri umusigi ariko sorry gata. Uri kunakariza umwanya sivyo. Nako katamaya je. Nyemera ngende kuzana urufungurizo hama twinjire rega n'ubundi twaguma duharira abantu baba ariko barakora. Ariko hangiriye nawe fe. Ndagusabye kwa. Ariko utanguye kunkorera nabi. Ariko ndagusabye ndazibaza kushima kwa. Uraza kuryoherwa ati. Sure. Basi nyarusaba kwa. Oya sawa. Hello, baby. Yeah. Wamushikanye? Sawa, ndi nyuma ndiko ndaza. Sawa. Mu bisanzwe uno musene narose raporo z'abantu bakeneye kandi ko tubandanya tubahereza kuri repeat. Nibaza yuko mwabikoze. Ego twabakiriye. Kandi twashaka kuronka nanda ama supermarket ashaka ko tubafurnisa amapiripiri. Gusa ntitwashotse twemera kuko tutari bwakore raporo neza kugira ngo tubashikirize. Muze murabakira abo bantu kubera ko ndavye umutekinisiye muri transformation. Yerekana yuko umwimba afise muri transformation ari munini ya cyane. Kuva turafise ama stock menshi y'amapiripiri. Ubundi twaba turagira plan ko dushobora kuzotangura kuzitwara hanze y'igihugu kugira ngo ntizize ziragumaho ayiwacu. Rero niyo haboneka abandi abantu zikeneye muzoce mubahereza commande kwaza bayipfuza. Gusa muzomanza mugira ama contrat ngo twatubigira. Naho no bantu hariho na sotsi gihugu nagiye mu kindi gihugu. Nibaza yuko adeje wanje azoca abikora. Hanyuma ikindi nashaka kukubaza ibintu bijanye na Elko nibaza ko bize turafitaniye contrat yuko baziza barafata ama dossier yacu bayagira digitalisation kugira ngo bikunde nituze turabika ibintu vyacu
mu biro ngo have vyononekara kuko urazi ko incendie ishobora kuba igihe cyacu cyose. Shaka kumenya bigezehe ibijyanye n'amakontra y'abakozi hamwe n'ama supermarket tugize imisi duhereza. Bo barajije kubikora. En fait, Estime yambwiye ko ashaka kubaha ko no munsi kugira ngo ndayisinye ko hamande bashikirize ariko ntiyashoboye gutonda no munsi sindamubona. Bo washoboye kumenya icyatumye asiba? Sinashaka kumenya. Sawa. Hanyuma ejo niyo yaza uzomubarire ace abikora n'ingoga hama mu bimpereze kubera ko ndafise andi amadosiye nyine kubahereza muri eko. Rero sishobora guca ntanga izindi dosiye batarampereza confirmation y'uko ibikogwa vyacu byamaze kurangira kandi murabizi neza ko nashaka kumenya ibintu byo muri biro mutabimpa. Sawa, ico rero nzo citwara rikejo kizokogwa. Merci beaucoup. Sawa, mwandanye n'akazi rero. Bonjour. Bonjour. Estime none araza? Oya, narashaka gushika. Okay. Niyaza umubare ko namukeneye acaza mu biro. D'accord. N'urufunguzo rwihebe. Rurenga mu mfunda rufise. Esa tugene zinduruza babantu je bamaze kundambira hano. Fifteen nziza. Oh, merci. Wow. Be. Ari mu buzima bwiza rimwe. Ino kwa mwenga imaze kuba nk'icyo gihugu. Kikimu chumba sisi. Basi tuipane na kimwe gana mwenye. Sure. Ndio. Okay. Wow, baby. Wow, baby. Alo? Ndagusaba ikintu uriko urakora ubu nyene ugahagarike. Musange ku kazi. Sawa? Please, nyaruka. Ndabigusabye. Ndaza kugusigurira impamvu ndagutumyeko. Sawa?
byihute. Okay. Aha akayabu katari imbeba zirira ku meza. Uyu ninde? Uyu ninde? Ndiko mbaza nde? Uyu ninde? Ariko wa mugabo urarinda. Umugore wanje mu nzu yanje. Uyu ninde? Ninde yamuzanye ngaho? Yakubeshe! Yagize iki? Uri kigugora? Umara gusa. Chamutumbu. Hanza! Reka guhema ukuye wowe urasenga ndagusabye uvuge igisabisho cyo kwigaya kuko kuri uno mwanya ugira upfe neza na neza ugira upfe muzi kwinjira mu ngo z'abandi ndakabaga bye tori bubanza cyangwa tori Ngize mabarira. Urabona yambeshe sinzi umugabo ndukwenda ngize mabarira. Yambeshe n'ukuse n'ukuse umugabo. yakubeshe kirigo gusimura uje ku umugabo. Sawa. Eko. Meze neza. Eko. Akazi kagenda neza. Turashima. Nizere ko nitose meze neza. Ego cyane. Okay, ndashaka kwinjira hano. Nta kibazo. Karibu. Thank you. Welcome. Sherry. 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 Mbabarira cyane kuba nagutumye ko ngako kazi. Impamvu yabitumye nuko namenye yuko uwakugiriye biriya byose ari mu makozi banje.
Urakeneye ko twumvikana. Icyo ndagusabye turakiyimwe. Nukuri Imana ndakora ibishaka byose. Urakiyimwe. Izere Imana mbabara ndakora ibishaka cyose nukuri. Ugenda kugira. Uyu mugore uramubona n'ubwiza bwiwe kugira ndamukwiye ntatanze amafaranga menshi. Mariage nakoze yemeye amafaranga menshi. N'izina ry'Imana utamajye ndagusaba izo sindarikuraho. Ndaguhamba muri toilette. Urikuranye. Urababaje yo. Utegerezwa utegerezwa kuma miliyoni 10. Papa nukuri Imana. Izina ry'Imana cyo ndashaka kubabarira mu kwezi miliyoni 10 natonoro kandi natoro. Papa reka tuvugane n'ukwenda kwinyiza. Reka tuvugane urazina kwinyiza. Emera nzira ndakwinyiza. Reka meme tuvugane. Uvugana nani? Nawe bose. Urazitanga dutanga. Ndazitanga papa. Ndazitanga. Nyarutse. Miliyoni 10. Nyarutse. Budite poza kuri konti yawe.